CREOP Jeunes inyishu kugwaruka mu kwigisha inyifato ibereye mu kazi canke muri stage. Ku mugoroba kuri uwa 27/0/2026, CREOP Jeunes Création des opportunités pour les jeunes yaronkeje amasertifika ugwaruka 160 rwari rumaze indwi yose ruriko rurakurikirana inyigisho z'ingene bifata mu kazi canke kwimenyereza stage. Biciye mu mugambi bise Umwuga-Akazi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, CREOP Jeunes yaronkeje inyigisho zidasanzwe urwo rwaruka. Urwo rwaruka rwakengurutse cane izo nyigisho rwongerako ko zigiye kurubera ishimikiro aho ruzoba ruri hose. Na cane cane ko bimwe mu vyo bize harimwo uko bokwigenza bari mu kazi canke muri stage, kubana neza n'abandi, kubahiriza amasaha y'akazi, kubaza ivyo batazi mu rufasoni n'ibindi vyinshi. Hampande y'ivyo n'ibindi vyinshi barigishijwe kwimenya, kwigirira icizere no kwibwiriza. Godefroid Niyintunze yaserukiye ishirahamwe Spark naryo nyene ryafashije CREOP Jeunes muri uwo mugambi, yakeje cane CREOP Jeunes ku kuntu yitaho ugwaruka. Ndagomba ndabasabe muntize amashi twakorera amashi. Ibi bikorwa bariko barakora ni ibikorwa novuga ko bikora inka, kandi haba hariho n'abandi benshi baba bikeneye. Ndayishimiye Lydia arongoye CREOP Jeunes yakeje cane abaronkejwe izo nyigisho, abahamagarira kuzogendera ivyo bigishijwe aho bazoba bari hose. Ubwa mbere je felicite kubera yuko mwahisewe mu bandi benshi nkuko yabivuze, n'ugwaruka rwinshi. Iyo tugize appel d'offre turonka amadosiye menshi cane, hashimwamwo bake. Rero mwebwe mwashimwe, kumbure n'abandi tuzoronkera ibindi bibanza vy'amastage, niyo mwabironka muzobifate nka nkama. Ntimuje gusamara. Rero turabasavye, turabahimirije, mwebwe muri mu mastage mwerekane agaciro kayo. Mwomenya ko hampande yo gutanga inyigisho bene izo, CREOP Jeunes ifasha ugwaruka mu kuronderera aho rwimenyereza ndetse n'akazi kakaziramo.